tuguma turindira Imana nyene ibikore ahubwo wowe wavyumvise wowe wumva ko bikwiye nturinde ko tukurondera ko mwanya mwinshi tuba turondera Imana ariko subira ku ishure 2013 ubu aragarutse ku ishure imyaka 10 numwe iraheze n'igitangaza bizoshoboka cyo gituma mabonye no ngaha hariho ibiti vy'imyembe ari imigambi mbere hajya mwese ariko ico tuzi uyu mwaka niho tuko turirukana naho kugira ngo tutangura umwaka ukurikira baramaze kwinjira batangiye kubamenyera tugere mu kwezi kwindwi batangure kwiga kuko maternelle bazotangura kwigira ngaha. Ndi mu bantu bifuza yuko abantu bagera hano bamenye yuko aho Imana iri ibindi byose babihari bisigura ngo aho ivyimwe mu bihe biri nibifadika biraboneka. Igituma rero tuvuze ikigo c'imfuvyi naho ntacita ikigo c'imfuvyi ndacita abana ngomba kurera nakuze ndi imfuvyi. Amejambo y'Imana rivuga ngo idini y'ukuri ni idini yitora rikimfuvyi n'abapfakazi. Muri ico gihe rero nimba ari abantu bosengera no kubaha akajyo ko kumenya kwimanza byo kwisenga gusa amajambo ariko no mu kwikorera cyane cyane mu kwibagira batishoboye n'abagowe. Ico twita ahantu hazorererwa imfuvyi twifuza abana bafite imyaka 3 kuza ku myaka 5 ariko badafite papa na mama badafite histoire nimwe hama dabarere nk'abana bo muzi ubundi ari kwifuza kubarerera mu nzu y'uwanje ariko ikibazo cyari kuba kimwe ari gihe batari kumvikana n'abari mu nzu baza kubitahura ariko nongani nko mu nzu yanje kuko hano ndahaba kenshi kabaye akajyo gusa kugira ngo ndababe hafi dabere umuvyeyi ishengero ribaherekeze hama kugeza mu zabukuru uzoba ari umugwisi uko zatongereza ko abandi anabo nyene kugeza aho bakura tukabasohora hamwe n'Imana tukabasohora bagiye mu mazu yabo ejo bakaba bidasanzwe kubw'igihugu no kubwa twese no mugambi. Icambere ku muntu yizera abaza kwemezanya n'Imana ko bishoboka. Ica kabiri umuntu yizera Imana ikaba yaramuhaye ubwenge kuko birivuga ngo ubwoko bwanje buraho nakubera kutamenya. Imana maze kuguha ubumenyi ucitangura kwiga ukuntu bishoboka. Cyo gituma mabonye uyu munsi toshoboye guhamakaye abana 140 ba directeur mabumvise bari barahevye amashure nujya we yamaze gukura kuva muri 2013 atigeze aronka kajyo ko gusubira ku ishure 2013 ubu aragarutse ku ishure imyaka 10 numwe iraheze n'igitangaza bizoshoboka cyo gituma mabonye no ngaha hariho ibiti vy'imyembe ari imigambi mbere hajya mabonye uburaro kuko hano kiretse ivyo bikorwa byo kurera abantu no gufasha abana ni ndayita hano touristique kuri je nizera ko hano azotuma haza abantu benshi mu Burundi kuruta kibanza cyari cyo cyose kuko abantu baranyotoye Imana kandi barayimbonanye baza kwirondera ama bazoshikira ngaho iyo tutari kuba twarahuye no gucerezwa kuko amazi tuyakura kure ngaha adusa uburyo bwishi twifuza ko kwimba amazi akaboneka ngaha kuba twaraheje tuko tuhezanya no kukwezi ariko ico tuzi uyu mwaka niho tuko turirukana naho kugira ngo tutangura umwaka ukurikira baramaze kwinjira batangiye kubamenyera tugere mu kwezi kwindwi batangure kwiga kuko maternelle bazotangura kwigira ngaha ko mu mugambi ari gutanguza amashure meza cyane amashure meza cyane mumva za Bujumbura niyo turota kuzana muri kano karere amashure ashoboye gutanga formation y'abantu bazosohoka bakavuga baruta n'abizi buraya nico turota gukora mubonye rero ukuntu biko biragenda ukuntu tutibabarira mu gukora wabonye ukuntu inyubako zisa n'ukuntu ziko zirubakora abona ko ari ibintu umuntu yumva ko hoba mu excellence kuko ubona twangaye kuyocisha igisho umengo ivy'abantu basenga byamara ibintu bya potopoto tugomba guhesha Imana icyubahiro. Bisanzwe nico nigishije abantu. Yesu ni yaje kwisi gutanguza amashengero. Yesu ni yaje kwisi gutanguza amadini. Yesu yaje kwisi gutanguza relation usabana n'umuntu. Rero iyo wahamagawe afise relation ihagije n'Imana yini ivy'Imana igomba byose birakoreka kirese vyanse kwa yumvira canke agize ubwoba mu kwizera cyo nibaza ko abantu bo kubahuka bagashira mu ngiro kuko amashengero menshi aravyifuza amashengero ishengero rishobora kuba ishengero ritiyumvira gufasha abantu ariko ari gihe usanga bari limite kuco bita uburyo ariko rimwe na rimwe uburyo sibwo tubanza kuraba kuko bibibwa ngo byose bishobokera uwizera ahubwo je nasanze umuntu yotera intambwe ya mbere Imana igatera izindi zikurikira kuko abantu benshi babonye ibintu nk'ibi ngo amamiliyoni ni menshi ibintu ni vyinshi sino vyita vyinshi ahubwo novuga ngo iyo Mana ni nkuru kuko vyatanguye atacu umuntu afise Imana ikabikora tuko turagenda kandi vizokora bizoba vyinshi kuruti tufuza kwakira abana 200 hagati ya 20 na 40 nibo ngeneye kurera. Icambere twagize kwizera ica kabiri birashoboka ko uwejeje kumva yoza agace kudushigikira ariko kugeza uyu munota nacu maboko n'ubwitange no kwiheba hamwe n'ababiri batatu
ivuza acu maboko mba ndiko vuga je mba ndiko ndavuga abo turi kuba mishengero umuntu avuga reka nanje nerera umufuko w'isima nico tuba biko bigenda buhoro buhoro byageze igihe mvuga ngo harageze yuko muri Afrika tuguruka amaso ikinda kivuge directement bisanzwe banki ni zari kuba zirindira gusa ko abantu bagenda kuzisaba ideni zari kubona ibintu nk'ibi zikabona ko izi ndoto zikiye gushigikirwa zikaba arizo ziza kugira ngo habe kwiga icokogwa kuko kiretse ivyo mwabonye vyituje gufasha ariho n'ibintu bishoboye kwinjiza ubwo buryo banki kariwa ahubwo two kwifuza yuko ngo bagushigikirwa ahaje navuze ivy'amazi gituma atamazi hari narazanye abapima amazi barayapima bahariye ama miliyoni nenga 50 yo kuyasokora yo kuyakora kuzimu no kugira ngo tuyasangize hano ngaho ndavuga ngaho reka mbe ndarindira bishobora ngo bimwe mu vyacerewe n'ivyo ariko tuguma twizera ko biza gukunda iki twemeza yuko bizokunda bino bintu bitangiye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri nibuka ko bamwe mu bahabonye tugitangura bibaza ko ari inkuru tuko turavuga ujya mukozi Imana ava Uganda umunsi twari ndamwerekana ingazo baye bitaro yarandavye uko ubibona he mubonye ko nonyene yarengewe so nuko twizera ko nabandi bazorengerwa batangara gukora kw'Imana ariko vy'ukuri utwo kwicara ngaho tuvuga ngo tuguma turindira Imana nyene bikore ahubwo wowe wavyumvise wowe wumva ko bikwiye nurinde ko tukurondera ko mwanya mwinshi tuba turondera Imana ariko iki ni kibanza cyo gushigikira uyu ni umwanya wo kuvuga reka sangire shiri ngomezi muri kazoza icambere abantu bazowafashirizwa icakabiri abantu bazowasengera tuvuze kwasengera ni nyungu ikomeye icagatatu ingezi zizoagendera muri cyo gihe abantu bashoboye kuza pana kuza nk'abadufasha bashoboye kuza nk'abashigikira bakavuga tuguza imigabane niyo si tugeze ko ndakeneye kugura imigabane yo ngaha cange ndakeneye guparticipisha buno buryo uzotangura kumusubiza mu myaka 2 cange imyaka 5 ubanza uheza umugambi abantu nk'abo nibo turindira ariko bataje turabikora niko Imana imeze vy'ukuri yo benshi bavuze umusozi babona ahantu atakintu kiriyo ariko kandi nimba ahantu hategerezwa kuba abantu uri umuntu bategerezwa kwiyumvira ku bantu bazozayo niba utegerezwa kwiyumvira ku bantu bazozayo utegerezwa kwiyumvira kuri toilette utegerezwa kwiyumvira yuko umuntu kanaka yo harara imvura ikagwa utegerezwa kwiyumvira ko umuntu kanaka yoza akagirira retraite utegerezwa kwiyumvira ko umuntu kanaka ivyo nivyo vyatumye tuvuga no kameme nari ku musozi umuntu ashoboye gusenga akavuga ariko reka nduhuke no nganye ne hafi kuri uyu musozi amari imisi cyo gituma hari hotel umuntu ashobora kuza akavuga reka mbe nduga mahahano cyo gituma hari bijya ubona byubatswe ni imyimerere ni kwemera kwa kundi ariko kutagarukira mu bikogwa igihe rero niko ndasengera abantu byanabafashije ahubwo kuko ubabwira Imana bizera bariko barakora ndababwira general nga nicara kuri uyu musozi umunsi naje kuri uyu musozi ubwa mbere kuharara na kintu cari kiriyo general nganga agenda muri hotel rero uca wumva ujyamye ngaha ubundi mubanyaraje azanya kavuyo katamatanye n'amasengesho navuze nk'ukuze muri ico gihe nca numva ko mengo sishobora kubandanya mbaho ubwo buzima haciye azicumviro ca mbere ko ari kubaka ijyanzu mwabonye ijyanzu nziza cyane iri hajya kugira ngo habe ikibanza nduhukira ndabwo nimba jewe ubwanje nigizogira ikibanza no kurukira mu kubeka abandi batogira ibindi vyuma byo kurukira mu niyo haciye aza igicumviro ubona ca mahoteli byose vyaziranga nimba zo ba hotel nimba abantu bazoza ku musozi hari gihe abatwara akarere bazoza mbega abantu bari nga bagiro babarizwa cyo gutuma habaye ijya biro cyo kumuca make basukwizera kwa yinditse ahubwo nukwizera kwemeza kw'Imana ishoboye gukora nk'Imana kuko kandi Imana ishoboye gukoresha abantu nk'Imana kugira ngo ibintu biseruke Imana imeze